Ibihe byiza kuri mwese mukomeje kudukurikirana kuri channel yacu bita Dr Kanyarwanda. Uyu munsi tugiye kuganira ku mukino wa El Clasico uri buhuze Real Madrid na FC Barcelona. Turaza kandi no kugaruka ku matransferi arimo aragenda avuza ubuhuha hano mu Rwanda ku mugabane w'Uburayi. Kaduhere ku mugoroba, ikipe ya Real Madrid yarayitangaje yuko itari buze gukora imyitozo, ubwo yatangaje yuko ikibazo cy'umusifuzi ukomeje kubirukankaho. Nk'uko rero Real Madrid yarayibitangaje, twebwe twagize ngo ni ukubeshya, ariko mu gitondo twabyutse twumva inkuru yatangajwe n'umunyamakuru bita Fabrizio Romano yuko ikipe ya Real Madrid yigumumoye ikanga gukora imyitozo. Ese iyi match iraza kuba? Ubwo benshi bari kuvuga ko iyi kipe ya Real Madrid iri buze guterwa forfe. Reka twigire mu matransfer arimo aravugwa hirya no hino. Reka tugaruke kuri uyu musore w'umunyarwanda bamwita Ntwari Fiacre, akaba yarakinaga mu ikipe ya Kaizer Chiefs muri Afurika y'Epfo. Birimo biravugwa yuko uyu musore ari bwerekeze i Roange mu cyiciro cya kabiri mu Bufaransa. Turagaruka nanone kuri uyu mukinnyi w'umunyarwanda bita Mutsinzi Ange Jimmy. Uyu musore akaba arimo arashakwa n'ikipe yo muri Turukiya bita Galatasaray. Uyu musore rero birimo biravugwa yuko yarasanze inshuti ye bita Victor Osimhen. Reka nanone tugaruke kuri ikipe ya Arsenal. Ikipe ya Arsenal ikaba irimo irashaka umusore w'umunyarwanda. Uyu musore w'umunyarwanda umwaka ushize akaba yarashatswe n'ikipe ya Leicester City, ariko ibintu ntibize kugenda neza. Rero uyu musore w'umunyarwanda akaba arimo arashakwa n'ikipe ya Napoli, Fenerbahce hamwe na Arsenal. Uyu musore akaba ari kugenda agaragaza performance nziza muri club y'Ababiligi akinamo. Uyu musore rero akaba nta wundi, akaba yitwa Hakim Sahab. Birimo biravugwa yuko bitarengeje mu kwa gatandatu uyu musore yaba yerekeza mu ikipe ya Arsenal. Bibaye byiza rero iyi nkuru yaba ari nziza ku banyarwanda, ikaba nziza kuri we, ndetse akaba yanazamura n'urwego. Reka twerekeze ku ikipe ya Manchester United. Ikipe ya Manchester United birimo biravugwa yuko muri iyi sezo izinjizamo transfer ebyiri. Muri izi transfer ebyiri harimo umusore bita Victor Osimhen. Uyu Victor Osimhen akaba ari umunya-Nigeria, akaba yakinaga mu ikipe ya Galatasaray. Ariko nanone bikavugwa yuko iyi kipe ya Manchester United isose yabo iri kugwamo incisha, kubera yuko uyu musore Victor Osimhen akaba arimo arashakwa n'amakipe menshi harimo za Leverkusen, Man City n'ikipe ya Arsenal. Ariko hagati aho ngaho ikipe ya Napoli yatangaje yuko uyu musore itakimutanze kuri miliyoni 70, ahubwo ishaka kumutanga kuri miliyoni 30 z'amapawundi. Reka tugaruke kuri uyu musore w'umunya-Brazil. Uyu akaba yitwa Matheus Cunha, akaba akinira ikipe ya Wolverhampton Wanderers. Uyu musore Manchester United irashaka kumusinyisha, ariko nanone ikipe ya Newcastle United n'ikipe ya Arsenal zikaba zimushaka. Ese ikipe ya Manchester United iraza kumusinyisha? Tukiri kandi ku ikipe ya Manchester United ikaba irangajwe no gushaka umuzamu. Uyu musore rero akaba yitwa Yohan Alicia, akaba akinira ikipe ya Espanyol Barca. Uyu musore akaba yarazamuye urwego ubwo yavaga mu cyiciro cya kabiri aza mu cyiciro cya mbere mu ikipe ya Espanyol Barca. Uyu muzamu akaba yarasimbujwe inshuro imwe gusa. Uyu muzamu akaba ari umwe mu basore bitwaye neza muri ikipe ya Espanyol Barca. Reka nanone tuwe tuvuye kuri iyi kipe ya Manchester United, ahubwo twerekeze kuri mukeba wayo Manchester City. Iyi kipe ya Manchester City akaba yitwa Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne mu byatangaje akaba yatangaje yuko ababajwe nuko iyi kipe ya Manchester City birinze bigera hano ngaha iyi kipe itaramuganiriza ku byerekeranye n'amasezerano. Rero bitari ibyo, uyu mukinnyi mu kwezi kwa gatandatu akazaba open mu gihe ikipe ya Manchester City itaramwegera ngo imuganirize. Bikaba bivugwa ko iyi kipe ya Manchester City ishaka kongera Kevin De Bruyne umwaka umwe wonyine, kandi uyu Kevin De Bruyne akaba yibaza ukuntu iyi kipe ya Manchester City ishaka kumwongerera umwaka umwe. Turagaruka kandi kuri aya makipe y'ibigugu yagiye ashaka gutanga amasezerano y'umwaka umwe bikarangira abakinnyi bayo bigendeye. Turahera kuri iyi kipe ya Real Madrid. Iyi kipe ya Real Madrid yashatse gutanga amasezerano y'umwaka umwe kuri uyu mukinnyi kizigenza Cristiano Ronaldo. Uyu mukinnyi Cristiano Ronaldo byarangiye yigiriye mu ikipe ya Juventus. Reka nanone tugaruke kuri iyi kipe ya Manchester United. Iyi kipe ya Manchester United yashatse kongerera amasezerano y'umwaka umwe uyu
umuzamu David De Gea Quintana. Uyu muzamu rero we ahitamo kwigendera. Uyu muzamu utari mubi ubwo yafashije ikipe ya Manchester United igihe kinini. Njye nari Dr Kanyarwanda nk'uko bisanzwe, ibiganiro byacu byo nakagaruka. Ciao ciao, mbibutsa gukomeza gukora subscribe kuri channel yacu.